runo rudandazwa rwawe warutanguye kuva ryari? Urudandazwa narutanguye mu kwezi kw'icenda. Jenge itangura n'ukuri nari natanguje umutahe utarenga w'ibihumbi 10. Umugubu ndafise amahirwe ndashobora gukoresha n'ibihumbi 50 kandi aho nshima Imana. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha muriko murarabirako ino TV Madudu Pro TV cankwe ino video. Nkuko mubibona uno munsi turi kuri ca kiganiro twitwa KUGATUMBA IWACU. Nkuko musanzwe mubizi twababwiye neza na neza turi muri province GITEGA, ni capitale politique, kandi no babwira yuko turi muri zone bitwa Mungwa agatumba n'intobwe. Ahantu tumaze imisi ariho turi, ariko tuguma tubabwira ko no mu misi tuzobahindurira tugatembera n'ahandi. Rero uno munsi nkuko mubibona twagendeye umuntu w'umushinga ntahe, nituzi ko ari umushinga ntahe nuko ari umusore, ariko ngira arabidondora ababwire neza asanzwe akora urudandazwa rukomeye cyane guys. Nababwira yuko urwo rudandazwa tutarubonye nta muntu yobaho, kuko umuntu wese akeneye kubaho ku munsi murategezwa gufungura hanyuma akamererwa neza. Reka rero uno muntu wacu tumuramutse hanyuma abidondore. Turabaramukije. Ndabaramukije nanje. Mumeze neza? Turashimira Imana. Reka abariko baradukurikirana kuri iyi TV ya Madudu Pro TV ubaramutse. Nabo nyene ndabaramukije. Ego muvuga akazina kanyu kumbure tugatangura kuganira babazi. Je nitwa Manirakiza Gizavye. Saveri izina ry'Ibatisimu ry'Ikirundi. Je ngira noba nihenze mugasi nihenze kano gatumba tubako babakita gute? Kagatumba ni Mungwa, zone Mungwa. Gatumba ni Masenga. Masenga ariko anjira ngira ni ntobwe ndibaza. Ntobwe Masenga. Ntobwe Masenga. Okay, mumvise ko ntihenze. Hanyuma we dusanze ngaha usanze uradandaza turabona ibijumbu, turabona amashu. Mbe runo rudandazwa rwawe warutanguye kuva ryari? Urudandazwa narutanguye mu kwezi kw'icenda nko mu mpera zako gushika n'ubu niko ngikora. Ni kuvuga haciye amezi ashika nkandwi. Yego. Kuva utanguye runo rudandazwa rwawe utaraza gukora runo rudandazwa rwawe wakora iki? Nari umuntu nyene nsanzwe ndumurimyi. Ndavuga ati sinoguma ndimo ndarima, reka ndabe nanje ubu nyene no kwibesha. Ubwo bino udandaza si ibintu bawimbuye mu mirima yiwawe hanyuma ugacutera uza kudandaza? Oya, ndagenda ku isoko nkabigura ubundi nkaza nkavyanda. Yego. Ntivyigera bishika ugasanga wadandaje nk'ivyo ukuye mu mirima we warimye? Oya, nta n'umusi wanarimwe kabisa. Yego. Mbega akarusho ubona kahari kuva aho uvugiye ati reka ndeke kudandaza, ndeke kurima ninjire mu kudandaza, mbega hariho inyungu, hariho akarusho umaze kubibonamo? Akarusho ndakabona nyene kuko ico ngomba cyose ndashobora kukibona biturutse nyene kuko agataye kaba kangana, ubundi nkabona ivyo dukwiranye nyene nivyo mba ndimo ndakora. Yego. Wararima n'ubu uradandaza, ukirima n'ubu udandaza, ubona ikifise inyungu nyinshi ari iki? Igifise inyungu nuko noba ndimo ndadandaza, ko ndimo ndadandaza ko ntabura nk'ibihumbi nka 2 mvuga ati ku munsi ndabibona kabikaba vyinjiye. Kubwawe rero wobwira nk'abana ati abarima byiza mwohagarika mu karima mukadandaza? Oya, ntibohagarika kurima ahubwo bo bikora bakabikora vyose, kuko vyose urumva biba bikenewe, kuko nubundi tudandaza ibintu nyene umuntu abantu babarima. Nico gituma ntababwira ngo bahagarike kuko vyose biba bifise akamaro. Ni kuvuga mu gatondo akazindura karima hanyuma ku mugoroba agacaza kudandaza? Yego, nuko bimeze kuko twese nuko tuba tukora ibi nubundi ntivyo gutunga bimeze ukunyene ari ukunyene byizanye n'umuntu aracanga karima. Yego. Mbega dufate nk'ibi bintu byawe udandaza by'ukuri birikuye, nta gihe abakiriya bashobora kuza ugasanga vyaheze babuze ivyo basuma? Yo, ntibishobora gukwira kabisa kuko ndicari ku ntambwe ngufi, barashobora kubibura nyene n'ubu urabona yuko nyene bitaba bimeze neza nyene kubera biba vyabutse. Yego. Mbe bishitse kumbure umukiriya akaza akabura ikintu asuma, ntahora ataha kumbure avuga ati sinzosubira kurya muntu nagiye ndaburi ibyo ntora nategerezwa kumbure gutaha asumye?
oya ntashobora kwidoga arashobora kuntegereza nkarondera ibindi kuko abasanzwe bazi ko ndabazanira n'ibintu vyiza kabisa baremera nyene bakarorera bukeye nkabona ibindi bakaza kubitora yego. Ushobora kurangura nk'ibijumbu bingana gute nyamba atari nk'ibanga ukabirangura amafaranga angana gute ugashobora kunguka amafaranga angana gute? Ndashobora kurangura nk'ikimbegeti imwe ugasanga ndayungutse ko 2 canke 3 akababaye. Urangura hehe ufata urugendo rungana gute? Mfata urugendo rurerure cyane ndangura ahantu kure ko ndashobora kugenda nk'ibirometero nka 3 canke 4 ngiye kubirondera. Ugenda n'amaguru canke urafise déplacement kumburi gutwara? Ngenda n'amaguru kubera uburyo butaratera imbere. Mugandi baza yuko nivyagenda neza hari gihe Imana izohindura amateka nyine ugasanga vyateye imbere nta ngorane. Yego. Aho ugenda kurangura ushoboye kuhagenda nk'ikintu kanaka nk'imoto canke ikindi kintu cyo kunguruza ushobora kuhagenda umwanya ungana gute? Ngiye ni moto canke bashobora kugutwara nko ku mafaranga angana gute? Amafaranga nk'ibihumbi nka 5. Yego. Bisigura yuko urinze wipakiza ukagenda wipakije nta nyungu woronka? Nta nyungu nashobora kuronka ahubwo kubera bitarakunda ngo bije imbere ngenda n'amaguru bundi nkaca nipakiza mu kugaruka. Nkawe mbega nibagiye kukubaza mbega uri umusore cankwe murubatse? Je ndubatse. Urubatse. Ufise umugore n'abana bangahe? Umugore n'abana 4. Ariko uru rudandazo rurashobora kugutunga n'umuryango wawe? Birashoboka nyene nese hava rasiyo n'umuntu. Dufate uri kuradandaza wibaza yuko nk'inyuma y'imyaka 2 woba umaze gushika he, umaze gutera intambwe ahantu wipfuza gushika mu myaka nk'ibiri iri imbere? Ano nipfuza gushika mu myaka nk'ibiri iri imbere nuko no banandi binyene vyinshi kandi bitandukanye ubundi nyene nka vyagura bikaba vyinshi kuko mfise n'amahirwe barangurira gusa ni kubera ubukene bw'umutahe. Nahandi noba nageze ku bintu vyinshi gose. Yego. Mbe wowe usanzwe ufise ahantu bika kumbure nko mu mabanke canke ahantu ushobora kugenda ukavuga ati ahantu ushobora gusaba nk'ingurane bagashobora kungurana nkongereza umutahe? Oya nko muri banke canke hehe kubera uburyo butaratera imbere cyangwa ngo bukunde. Cyo dushobora kwifashisha nyene turya dushira hamwe duto nyene tuba twiberemo ngaha nyene. Na ubundi iyo ntambwe ntirashobora kugeraho niho tuba dutegereje nyene n'uburyo buza buradufasha bukebuke. We kubgawe nk'umuntu yoshobora kubona kino kiganiro tugiza akabona nibudandaza akavuga tujya muntu nkeneye kumwongerereza umutahe kugira agira ibikwiye wumva kubgawe wo musaba nkangahe? Je kubganje kugira nkore nk'ibikwiye kuko ngaho urabona ibijumbu kabona n'amasho aha mu byo bansaba baransaba ibirayi bakansaba ibitoki amatomati ibintu byinshi nyene bitandukanye bijanye n'imbumbaruga imyumbati n'ibindi nokoresha nk'uburyo bwogera nko ku bihumbi nk'amajana nka 3 yoshobora kumfasha 3 canke 4. Yego. Hamwe usanga ngaha huzuye naha ndabona warubatse peut-être nibaza yuko umaze kuronka umutaho kuye woca ushira indani hiyo uhakuzura. Nuko biba bimeze nyene no mu migambi no mu nteguro nico ciyumviro. Ubundi nyene nkashiramo nyene ibintu bikwiye kandi cizere cy'abantu cyo ndi naco bakanshorera muri byo ndabaha kweri kubera uburyo nyene. Yego. Kumbure hariho abantu benshi usanga bafise kumbure umutima wo gufasha bashobora kuvuga ati jya muntu twoshobora kumwongerereza mbere si no gufasha gusa bavuga ati reka tumuhe umutahe niyunguka azogumana inyungu yiwe hanyuma natwe duhe umutahe wacu. Abo bantu rero bashoboye kuza babonye kino kiganiro bakabona ngaha bo bahagenekerereza gute? Abo bantu bashoboye kuza ngaha ubwene no habagenekerereza no bahagenekereza ndababwiye ku kabare bita kuri Happy kwa Majoro uri kurazi no mu Giteyi nko kuri nko ku metero nka 60 n'icapa kiba kihari ngo ikijya urakibona ko ariho kiri niho boca bansanga. Reka akajambo kanyuma wobwira kumbura abantu hariho abantu benshi usanga bashobora kuvuga ati twebwe ntitwoshobora kudandaza ibintu kanaka nk'uku ugasanga barakengera akazi ngo ntitwoshobora kudandaza nk'amakara cankwe ngo ntitwoshobora kudandaza ku kameza nk'uku akajambo kanyuma wotekerera abo bantu? Kajambo kanyuma no batekerera no babwira yuko akazi kabara akazi kandi akazi kabi arako kuyiba nayo ubundi bishobotse nyene gukora utuntu dukeya nitwo dushobora kuvamwo twishi urumva twese tuba tubitegereje kunyene bivanye n'umutaho umuntu abafise nico no bahanura nyene urumva nkababwira ibintu bijanye nkuko nyene hanyuma
nabo bakamenya ubungene bagira n'ingene babigenza mu buryo buke baba bafise nta kindi je no batekerera. Yani izo zibika zose zaramagi izo zibika zose zaramagi yego kandi nta wavutse afise ibintu bose bavutse ukunyene hama baza kubironka bakuze. Yego vraiment kuko nta no buvuka rimwe ngo yuzura ingovyi nuko tuba dutegerereje ngaha. Yego urakoze kumbure gutera intege abantu bariko baradukurikirana, reka tugushimire. naje ndabashimiye. Yego ngira nitwagaruka no hanyuma uzosubira utwakira. nta ngorane kweri ndabiteze murazoze nta kibazo. Reka tugushimire ku kanya waduhaye, kumbure na kanya wari kuburi kuradandaza ariko wemeye uraduha ino minota kugira ngo tuganire, kandi nibaza ko benshi bahakuye byinshi, nibaza yuko babonye ukuntu watanguye, ariko umbabarira akantu nibagiye kukubaza, ugitangura watanguje nk'umutahungana gute? Kenge tangura nukuri nari natanguje umutahe utarenga ibihumbi 10 umugubu ndafise amahigwe ndashobora gukoresha n'ibihumbi 50 kandi aho nshima Imana. Yego urumva ibyo ni ibintu bikomeye cyane, aho usanga umuntu afise ibihumbi 10 cyangwa 20 atinya gukora ikintu ngo nta ngo samahera afise, mugawe kwayo mahigwe watanguje ku bihumbi 10 urumva ugeze kuri 50,000. uriyumvira yuko nk'inyuma y'umwaka uciye ugwiza n'amezi usigaje uzoba ufise umaze kugera ku mahera menshi cyane. Yego byose tubishobozwa no guhoraho kuko urumva n'ubu nshimira Imana kuko ivyo bihumbi 10 urumva kuri zenkani sinovuga ati byaragenze nabi, n'ubundi mvuga yuko mwimbo wabonetse biturutse kuri ubwo buryo. Yego reka nawe tuvuge ati Imana yo mwijuru igufashe ushike ku ntambwe idasanzwe mu buzima. Ame turashimye kandi n'ubu turabirorereye. Kuhora kugirire neza. Reka tubashimire mwe mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana, tukaba twari kumwe n'uno mushinga ntahe, nibaza yuko kumbure mwashoboye kuhigira byinshi kandi mwahabonye hano hantu, nibaza yuko nk'abakeneye ibijumbu, abakeneye amashu n'amakara ndabona ngaha, turabona n'abantu babarira ngaha kumbure nubwo bataberekanye, ariko nibaza ko baberekana. Murahawe kaze muzoze murabagendera kugira ngo nabo babandanye bashishikara gutera imbere ibintu n'Imana, nibaza yuko twese hamwe turi kumwe nta kidashoboka. Murakoze cyane turabashimiye, naho ubutaha, bye bye.